Bari hagati ya 40 na 50 abanyamwema bari mw'ikambi ya Nakivale mu gihugu ca Uganda ngo bahora baronswa imfashanyo higizwe n'ibikoresho vyo kwikingira. Imfashanyo yahagaze kuva hagati mu mwaka uheze w'2024. Umwe mu mpunzi zo mw'ikambi ya Nakivale aravyigana. Mu myaka ishize gato gushika hagati 2024 baza bararonka ubufasha butandukanye, haba harimo amavuta ya vaseline n'ayandi mavuta y'ubundi bwoko yagenewe urukoba rw'umunyamwema. Hararonswa n'inkofero n'imipira y'amaboko maremare n'imitaka hamwe n'amarori kubera umunyamwema wese usanga afise ikibazo c'amaso. Rero uno musi abantu bahora bafasha uno musi ntabahari bitewe n'uruzuba rumena imbw'agahanga rwibonekeza muri no misi. Abo banyamwema bahura n'ingorane nyinshi. Iruhande yuko kubura ibikoresho vyo kwikingira, bashikiriza ko n'agafashanyo k'amafaranga bahora baronswa n'ishirahamwe HCR ngo kagabanijwe kava ku bihumbi 12 vy'amashiringi kaja ku bihumbi 10, ibituma ibintu vyunyuka. Bagatera akamo abagiraneza kubagarukirako ngo kuko babayeho mu buzima butoroshe. Naho ibibazo ari vyinshi, abanyamwema bari hano Nakivale bahura navyo, muga hari ikibazo no musi gikomeye c'uruzuba rudasanzwe. Uruzuba rurababangamira cane rero kuko musanze mubizi urukoba rw'umunyamwema izuba nirukubiseko ruca rutangura kumera nk'urutukura, hanyuma hakaza kw'ibiherehere. Ivyo biherehere mu nyuma bikavamwo kanseri. Rero abatari bake ivyo biherehere baza babifise. Ico basaba nuko hagize uwugira umutima w'impuhwe uwariwe wese yoheza akabagarukirako, akabaronsa ayo mavuta, izo nkofero n'amarori, biraheza bigafasha. Isoko ryacu rivuga kandi ko iryo zuba rirenze urugero ari intambamyi kuri abo banyamwema bahora bisumamwo mu kuja guca ingero kugira bunganire imfashanyo bahabwa na HCR. Hatavuzwa abana batakija kw'ishure bagahitamwo kuguma imuhira kubera uko kubura uburyo bwo kwikingira.